utarashika kure bitumye niyumvira mbega n'igiki kintu umukozi umuntu ari karakoresha umukoresha muri entreprise yiwe cyo tuma amuha ingorane atayimusavye nje mpita niyumvira nko kuri aba bakozi basanzwe arashobora gukora amezi 5 ukabona ariko arakora gutandukanye nuko abandi bakoze bigatuma uvuga nti kuri cha ya produit kurashaka kurangura ndaguhaye 500 woya wari kuyansaba muganda yaguhaye yirangure ko ndabona yuko nzoyisubizamo mu byo uri kurakora nibaza ko yabiyo bisa n'ibyo ukuntu bimeze urakora ama iyo hageze ko baguha ngurane bakayiguha bien sûr hari aga pourcentage gatonya kakayente bariha mugabo nta gitutu na kimwe bagushirako nta échéance nini bakubwira ngo titeza kuba wareshe ngo kuri iyi tariki okay kuko urumva banayiguha wibereye ku buterere canke mu kanyosha nabo peut-être bakayiguha bibereza Amerika Israel très important quand même ntibazi naho bakuzi yumva ntibazi ngo waranapfuye urubuga rwawe rusigana n'umwana wawe ntibazi yuko neje ushobora no gupfa cyangwa ukigira. That's why I like the business from this people. Yeah. So rero okay. Barayiguha vraiment ugakora bakishura mu yandi mu makomanda zoza mu nyuma. Uzogenda uraronka. Uzuraronka mu nyuma kuvuga barahungira ikiza akavuga ati naho byogenda gute. Azotereza kumaronka abantu baza kumugurira.